Twararindiriye ko dutabagwa amaso yaheze mu nzira abona bene gihugu baba ku nkengera z'uruzi Kanyosha n'abasanzwe baharangurira ibikorwa bitandukanye batewe umutima uhagaze n'ikimanga kigeramiye inkengera z'ugo ruzi na cane hepfo y'ikiraro kigabura amakariti ya Kibenga na Gisyo ari muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Murabona ko ruri kurabomora ruza gwegera imihana ruriko ruraza mu mihana rutwara amabarabara rugatwara n'iyo mihana kandi rumaze kuyishikira nta buryo bwo kwikingira uretse ko niyo mihana izogenda byinshi bizokoronekara kuko na kiriya kiraro mubona kizoca gikwirikira twaradotereka ibintu kuva uravye hariya gushikaho urahamanyura gushika ngaha rero intambamye igiye kuba ahubwo twebwe no kubona tukiri ngaha n'ubuntu bw'Imana. Bimwe vyaratwawe, amatafari aratwagwa, amabuye aratwagwa, imisenyi twadufise ngaha n'amagravire aratwagwa, twaragize uruhombo rukomeye. Ico gituma tubona yuko atagikozwe vuba n'ubundi twebwe nk'imirimo twaraturangurira ngaha ishobora guhagarara burundu. Bagasaba leta n'ababijejwe kubanguka kuhasanura mu maguru masha ico kimanga kitari inkumbi. Twasaba ko ababijejwe boza bakazibira aya mazi aza kuri izi nkombe ntizibanaje zibomoka. Ico ni cibanze ca mbere hanyuma akazobona kubakira mugabo batumbereje amazi hagati na hagati kugira ngo ntabandanye bo muri izi nkombe. Cokorwa nuko boza kudukingira bagagira amagabiro ko twadusanzwe hari n'imashini ngaha yogenda igoroye ururuza amabuye ari ngaha akashanga ku nkengero mwanya bitarakorwa kugira uruzi rushobore gutora inzira. Twebwe tutasiba gusemerera dusaba ababijejwe cane abajejwe intwaro kugira barabe baze bishikire ngaha barabe nyene iki kimanga aho kihagejeje. Mwomenya ko ikigo Obuha kijejwe inyubako no gutunganya igisagara kiza caratanguye gukora igice co hepfo mu mvo zo gukingira ipoto y'amatara yarigeramiwe n'ico kimanga.